Nasanze abantu mu kibaho bahavomye hazozana mugaje ntaruriye ku bigori gusa ndavye rero ibigori bigene bikunze mu ntara zitarenye bintera kwiyumvira avuga nti none Imana ndiko yaratwegera mbese kwa bitwegera ibisi yose mu Misiri Imana yarabagiriye akantu kugira ngo haboneke abantu bazi gutungana igira imyaka 7 y'agahingo n'imyaka 7 y'inzara mugabo cyenda biravye byari mu nteguro y'Imana kuko Imana yari yabwiye Ibrahimu iramubwira iti nagenda kumenyeshe ko urubyaro rwawe bazobinyamukirira ati ngaho igihugu ndaguhaye abazokibamo bazoba abuzukuru babuzukuruza abuzukuru bawe uhareye neza abasubira inyuma muri Egiputa bamaze kandi yabivuze Imana ko bazoba ari imyaka 400 bari mu buki bagiye ari 70 bavuyeyo ari 600 muce mwumva imyaka yari haciye ariko iyo nzara yarateye mu Misiri haba haragiye umwe muri bene Israeli ari bazoja gutegura ingene ho mu Misiri nzara itazotera kubera bazoba barimbuye Yozefu ucubona yuko rero Imana ifise integuro zikomeye cyane zituma abantu badakwiye kwihebura na gatoya kuko isezerano ry'Imana uko bigenda kose birashika mugabo isezerano ry'Imana abantu bashaka kugitesha ntibaribone rero maze iminsi ndaba mbona hari ikintu kimwe nagenda abwire mwese mukwiye kuzirikana ko neza kuko ubonye ikintu cyose kibaye ni byiza ko ukigendereza ukamenya icyo ari cyo gitume umenya n'ibishobora kuzoza ejo naraharuye neza usanga umwana yari afise imyaka 18 mu 1993 nuvuga ko ingwano yaheze neza mu 2005 yari afise imyaka ingahe yari afise imyaka 30 uwari afise imyaka 18 mu 1993 nuvuga umwana ageze mu bigero abona akanura uwari afise imyaka 18 yari afise imyaka 30 mu 2005 duce dusubira inyuma turabe uwari afise imyaka 18 mu 2005 ati Imana iravuga ati cyuko wagiye gutata muzokironka ati none natewe ndakiniye umugabane Yosuwa nawe aramugaburira mu bandi Kalebu ntiyavuze ngo cyo gucunegereza ko kuko murabona ngo nitwe nabo gusa kandi bisiga birangaza ko batigeze barwanira ubutegetsi kandi bangana ntiyavuga ngo mbega ngo twarwanye kugira hazatware umwe wenyine ocayera ntigeze ayivuga mugabo guca gusubiza amaso inyuma twibuke kuri abantu bakora n'abadatanu baravuze ati none wowe urusa ku miryango yacu yose ahetse wowe kubera ko ari wowe gusungara ariko wenyine agatwegereza hageze ko dutwara kubera iki abo barwaye bakora n'abadatanu bakagwanya Musa ngo batware mugabo ntitubone Kalebu na Yosuwa bari kubana cyane cyigwa umwe wese ubwiye kuko batwete batayiyo myaka umwe wese abona ko imyaka imujanye arakwiye kuba umushikiranganje arakwiye kuba umudeje arakwiye kuba umukuru w'igihugu arakwiye kuba umushingamateka ahandi ho kararaye ndapfuye duca tubaho nk'ivyihe n'igihugu rero duca tuciragira nico gituma uburozi ahantu avango ariko avagura amahera leta acavuga ati niyo kaziyo nta yindi izosubira kuboneka abaye minisitiri niyo kaziyo nta yindi izosubira kuboneka ugaca uzonona iyo wazononye rero Imana yacu igashaka muri kazovuga iti kuva ubu nta n'umwe azohabonyora ahadeni
mugabo uruhiro ntibanezererwe ibyo vyama umwanya muremure. Shetani iba yinjiye, kandi shetani n'isi yose yinjiye icambere ikora no guteranya abantu. Natwebwe shetani musi yinjira kwabaye guteranya abarundi kugira ntibasubire kugira umugambi n'umwe muri buri gice c'ibabere. Yigize agapina bahambaye cyane, Imana ikibabwira iti abantu rero kugira tubahumuze ivyoroshe, reka tubabereranye imbibi. Cyabari bihetse usavye itafari bagaca baguha umusenyi, basaba umusenyi bakaguha amazi, inzu ntibasubire kubaka. Shetani yinjiye imisi yose iteranya abantu n'abandi. Adamu na Eva baca basubiranamo, twebwe natwe narasomye kandi rero igitwereke cyose agafite gasoma nasoma mukakatamana byaye bishasha. Imana ishaka kwereka ijambo ryayo uzobona ari bishasha kandi bari barabisoma. Nasanze ahantu bene Israeli barabanye n'Abafilistiya barabomora barabesha. Abafilistiya hanyuma umunsi baribyukiranya kuko Imana yavuze iti jewe mumpevye nzobere kigende bigende. Bahevye Imana imisi yose baca banesha. Hanyuma Abafilistiya igihano bahaye bene Israeli bavuze bati kuva ubu ntimuzosubira gucura ikintu na kimwe, ntimuzocura inkota, ntimuzocura amacumu, ubu kuva ubu rero tugiye kubaburagiza kuko mubicunze muca mutunesha. Byanditse kuri Bibiliya. Sasa wacu abarundi barwanye n'abadagi imyaka ibiri, abarundi bakoresha imyambi, imiheto, amacumu. Abadagi badutsinze icambere batumikije gusubira gucura kuko niba baducura zari kwanisho tugaca tubatera tukabanesha. Bacavuga bati kuva ubu nta muntu azosubira gucura. None abacuzi bagiye barabamaze barabica bose, imiryango yose yari abacuzi kugira ntihagire uzosubira gucura imyambi n'amacumu. Naho nyene yavuze ngo kuko icaha c'abemori kitararenga urugero. Urumva narararengeye imyaka irenga amajana ibarindiriye ko kiragize batware ico gihugu. Imyimbi aho Abrahamu Imana ivuga iti oya singuno munsi kuko icaha nikirashika seye biragera, mugabo baza murindire kuko icaha cabo ntikiraba neza rugero. Imana irafise patience. Uno munsi rero mwebwe Abarundi mwamaze kwishikana imbere y'Imana, abasere mukomeze igisabisho hanyuma kwege n'abandi bumve ko bari mw'isezerano. Izi ngeso mbi tuzihebe kabisa, tuzihebe. Imana hari ivyo yawe konona itunga rusange iravyanga kabisa. Hakani bamwicishije amabuye kubera yonone. Siyo wenyene muzoza murabona abantu bose bagiye baranyonora. Umwesikoro wenyene mbega yitwa iki? Umwe yabesha ngo yagurishije itongo yaragurishije ntiyazana kandi abagurazana bagasangirira hamwe. Atisha atubagurishije ngo nakazi kawe ngo ubugenesha ngo bari ikintu kigira kintu ubwo nyene baramwishe kubera yesikorokere gusa yase kuzana. None umufurondere yakakuzana ikori nawe gute ugurishije itongo ryiwe gusa ntiyazanye ngo basangire. Imana ikivuga iti wo niwo gupfa. None uwaje gutanga ikori nawe ari bitegereza wewe koma. Umugore we waza ariko ngo bagurishije kwa wewe nyene wewe n'ukuri ngo nayo nyene n'imwe urazi ko agafunika pe mwamba umugabo wawe n'ubugakiri ngaho hakurindira nawe nyene acarapfa kubera batanzanye ngo basangire gusa. Ni mungire uyivye nawe sinabino baravuga abantu babesha mu ngoro y'Imana. None umuntu abesha mu ngoro y'Imana mugabo nsigarondera uwo muntu nabagaba ibi byo kw'isi biri mukikije nshasanga n'umubwiriza nibyo tunanako sinzi uburyo ryo kugabira zamuri je nakoye uri umubwiriza wowe n'ibintu byose ahuri. None inama yawe ukeneye ko bijya bazoza kwiragira
niwe umubwiriza yayo, niwe ubona ko itona, niwe ijana hari ubwatsi butotahaye, niwe ubona ko impande y'inzu hari ishyamba atakumenya ntatawe. nawe ugeze iyo ushobora kugendereza ibihe kenshi na kenshi ushobora kuba umuntu ameze nk'ugenze umutwe n'uruyuzi, usanga ugenda neza uhagaze kuko ubona aho ugeze. hariho igihe iyo ndiko ndazunguruka muri iki gihugu nkabona ibintu bigatuma niyumvira cyane. uno munsi intara zose ncamo namwe murazizi, muragenda, ibigori bihari birateye ubwoba. byaje imirima y'ibigori iriho. hirya y'ejo naraciye ahantu hamwe gusa muri komine Gihogaza ya Karusi ku gacimbiri kamwe, hanyuma ndahabona umurima w'hegitari 150. ndavye ivyo bigori ingene bikunze, aho nyene naciye mbaho ndaharuriye ko n'imiburiburi hazokwinjiza umuriyaridi. yumvire umuriyaridi winjiye mu gacimbiri. umwaka uheze ivara yandi mahera yari yinjiye, mu mwaka uza hari hayandi azokwinjira, kuko burya Imana cya kintu yatweretse ati muri misi niyo kintu cya mbere gikomeye, ikintu nk'umukama ugaga umukama uzoga umukama kugira ngo umuhere w'isi ko kwigaho kuvomera bizaba bikomeye cyane. ivyo bigo bihavuye ubunyene baca bari bimeshi nazo nayizozana, kandi nasanze aho hantu muci bahora bahavomera hazozana mugace nkaruriye ku bigori gusa. ndavye rero ibigori ingene bikunze mu ntara zitari nke, bintera kwiyumvira avuga nti none Imana iriko iratwegera, mbese izokwama bitwegera iminsi yose. mu Misiri Imana yarabagiriye akantu kugira ngo haboneke abantu bazi gutunganya. igira imyaka 7 y'agahingo n'imyaka 7 y'inzara. mugabo cyenda biravye byari mu nteguro y'Imana, kuko Imana yari yabwiye Ibrahimu, iramubwira iti nagenda kumenyeshe ko urubyaro rwawe bazobinyamukira. ati ngaho igihugu ndaguhaye abazokibamo bazoba abuzukuru babuzukuruza bawe, abuzukuruza abuzukuru bawe. uhareye neza abasubiye inyuma muri Egiputa bamaze, kandi yabivuze Imana ko bazoba ari imyaka 400 bari mu buki. bagiye ari 70, bavuyeyo ari 600. muce mwumva imyaka yari haciye. ariko iyo nzara yarateye mu Misiri, haba haragiye umwe muri bene Israeli ari bazoja gutegura ingene ho mu Misiri inzara itazotera kubera bazoba barimbuye Yozefu. ucubona yuko rero Imana ifise integuro zikomeye cyane zituma abantu badakwiye kwihebura na gatoya, kuko isezerano ry'Imana uko bigenda kose birashika. mugabo isezerano ry'Imana abantu bashaka kugitesha ntibaribone. rero maze iminsi ndaba mbona hari ikintu kimwe nagira ndababwire mwese mukwiye kuzirikana ko neza, kuko ubonye ikintu cyose kibaye ni byiza ko ukigendereza ukamenya icyo ari cyo, gitume umenya n'ibishobora kuzoza ejo. naraharuye neza usanga umwana yari afise imyaka 18 mu 1993. nuvuga ko ingwano yaheze neza mu 2005 yari afise imyaka ingana, yari afise imyaka 30. uwari afise imyaka 18 mu 1993
uvuga umwana ageze mu bigero abona akanura. Wari afise imyaka 18, yari afise imyaka 30 mu 2005. Duce dusubira inyuma turabe. Wari afise imyaka 18 mu 2005, no munsi afise imyaka 38. Wavutse mu 2005, no munsi afise imyaka 20. Iki ni ikintu dufatiye kuri uyu w'imyaka 18 yatakaje imyaka 12. Yatakaje no kuvuga ubuto bwiwe igihe yagira atangure kuba umunyamwete, umuntu active ashobora gukora, yaciye atakaza imyaka 12. no kuvuga asubiye kuja mu myaka active amaze imyaka 30. Inyungu twamukura ko mubona ingana gute? Imyaka 30 hari vide hagati yiwe ahageze ku myaka 30 cyamura iyo vide y'imyaka 30 kugira ngo asubire gufata inzira yari gufata afite imyaka 18. Mwumva vyoroshe? Ivyoroshe na gatoya. Ni kuvuga yuko hagati yiwe n'isi hariho urugo rurerure cyane ruteye n'ubwoba. Hagati y'isi nawe amagutangagera neza ndabwiye ni hagati y'isi nawe ari hejuru. Kubera iki? Nimwibuke ya ntebe yitwa Jokomas Ravi. Zari zo foteyi z'ugitangura akazi. Jokomas Ravi muzibuke. Iyumvire Jokomas Ravi ukatangura utacicara muri irya ntebe itakigukwiye uja muri Viva. Rero ndababwira kugira ngo murabe inyifato dufise no munsi yiva, kugira ngo dutahure duce tumenya icyo twokora. Ni kuvuga ntitwigeze tugira Jokomas Ravi mu gihe hari hageze. Jokomas Ravi bawicaye hasi, tuja kuja muri Jokomas Ravi bakwicara hariya mu kirere uhera muri Viva. Murumva ko hari ikinogo kinini hagati ya wewe no gushika kuri Jokomas Ravi hariya hasi. None uhuzuza gute? Nataza karero ko ufise imyaka 30 wewe urumva ni hagufi. Fata jewe nanje niga muri kaminuza narigeze muri première licence camwumva nanje ico kinogo ingene kiri hagati ya jewe natanga akazi k'igihugu ufise imyaka 37. Mwumve ico kinogo ingene cyarere utari umuntu uzi kugendereza ibihe n'ingene bifata mu bihe. Tuvugane ukuri, ico kinogo wocuzuza gute? Andabahaye sije de reflexion kugira mwimvire niho muza kubona inyifato twebwe dufise abantu turengeje imyaka 50. Abarengeje imyaka 50 twumve inyifato dufise iyiva. Nitwamara kwitegera duca tumenya icyo twokora. Ubwa mbere tumeze nk'abantu bihebuye kubera ya myaka twatakaza. Turi vyihere mu ijambo rimwe. Kubera iki? Dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira dufatane na yasi tudakorotse. Tukomera tugakora ibishoboka byose kugira no hejuru kurenza imyaka 50 uje nayo nyene kubandanya ngo rugendo. Nuvuga ukoresha effort nini cyane. Iyo rero effort yiravye n'amaso yawe bica bituma wihebura, ugaca wiyumvira ugacubona uti sinzopfa mvuye n'ibintu.
icyo gihe rero uca ukora nk'umuntu yihebuye, uwihebuye ntiwava mu cyihebe. Ntihajya rero muzobona umuntu arose poste ati ndakize, ubwo nyene hari ikintu gica kiza mu mutima, ndakize. Abagenzi bawe munganya mwaka urakize, urabona ukiyajanga ko n'akazi kawe urashikiriwe. Nukuvuga ntugira gihanura, kuko ndavuga ati naribonye birambabaza igihe twagena mu mabanga ubutwara ubere muri Seretse. Hariho umuntu nabonye kandi afise imyaka myinshi mugabo ari mu rungano rwacu, yavuze ngo urashikiriweho ushaka kurana ngo tubise nakatetse tukavamo. Kandi mbona n'umutima bibona byaratumye rero nigerageza kugendereza ibihe, subira kwiyumvira, kuko hari n'undi wo mu rungano umunsi umwe yaje kundamutsa nawe acarambwira ati sha ati uru rubyaro rwacu ati shaka wemere baramaze birapfapfana ati musome ne generation food tujako twari tuganira duca dusanga twese iyi generation yacu tumeze nk'abana mega twarihebuye twarabagiye. Ni ukuvuga yuko ushitse ahantu aho guserura igihugu uvuga utureka n'iza n'ibikoga ishonji bishikiriye itegerezwa icyayibagira byose. Nicyo gituma twebwe aho tugeze ni Imana igerageza kudufasha, turagira ingufu zishoboka zituma tutaba abihebuye, kuko birangije niko tuza tumeze. Umuntu rero nk'uwari afise imyaka 18 icyo gihe mu 2005 yari afise imyaka 30, uno munsi afise imyaka 50. Ni ukuvuga yuko adagize ingufu nyinshi, nawe nyene ari kuri tangente, ku buryo rero ubu hageze ko rutangura guhanurana. Mumva ko jewe nahavuye ngendereza ibihe gushikaho nahura ibihe bimwe bimwe tugezemo. None tumeze uko abana tubyara babuze kwenda gute ko tubigishiriza muri salo. Kera wize yabazi ati jewe ndiko ndondera laisser passer izotuma nacceda ku giti. Ubu rero abantu bize ni benshi cyane, ivyo biti ntibazobija ko bose. Ni ukuvuga cyavuga bati byari ngo gumbise nanje. Niho rero hari abavyeyi muri twebwe turaho twihebuye babwira abana ngo iyo leta ibona ikumara iki ngo kwitaguhaye akazi. Umwana afata diplome uyu munsi, ejo gahuye n'umuvyeyi wiwe ngo hewe ngo ndabona ko umwana wanje yicara ngo rega n'igishomeri yafashe diplome ejo uyu munsi yabaye igishomeri. Nibyo biri utangure rero tuze turimenya, tumenye yuko tutegeza kurera urubyaro rushasha. Ahandi hoho ibyo twiyemeje gushikako dushobora kutabishikako, tukamera nka bene Israeli n'abanyene baciye baba ivyirande, hanyuma Imana ikagasiga iti ntimuzohashika. Namandara Yosuwa na Kalebu ndasoma cyane mu ijambo ry'Imana nguma ndaho ivyabo. Yosuwa na Kalebu ikintu nemeye ni kimwe kuri bo muri Bibiliya, ndayisoma cyane. Nagiye ndondera ndabe ingenere Yosuwa na Kalebu aribo barabakurambere gusa bari basigaranye n'urubyaro rushasha, ingene bashoboye kururongo. Ndabiravye neza icyo narindindiriye ko mbona Yosuwa na Kalebu bariko barajyanira ubutegetsi. Kalebu avuga ati mbisa nanje. Biratangaje nkanjyana nigeze mbona hagati ya Kalebu na Yosuwa, kandi rero barabakurambere babiri. Kalebu subira kumubona hageze kugabura amatongo, ariko abwira Yosuwa amwibutsa aturibuka ko tubari babiri, wowe na jewe Imana yavuga yuko ariko tuzohashika. Ati jeje nari nagiye gutata, ati ndazi, ati Imana iravuga ati tudugu wagiye gutata
muzokironka. Ati none najewe ndakeneye umugabane. Yosuwa nawe aramugaburira mu bandi. Kalebu ntiyavuze ngo je gucundengereza ko kuko murabona ngo nitwe nabo gusa kandi musiga. Birantangaza ko batigeze barwanira ubutegetsi kandi bangana. Ntiyavuga ngo mbega ngo twarwanye kugira ngo atware umwe wenyine ucyayera. Higeze ayifite. Mugabo duce dusubiza amaso inyuma. Twibuke kuri abantu bakora n'abadatanu. Baravuze ati none wowe musa ku miryango yacu yose ahetse. Wowe kubera ko ari wowe mudusungara ariko wenyine yagatwegere gahageze ko dutwara. Kubera iki abo bo barwaye bakora n'abadatanu bakagwanya Musa ngo batware. Mugabo ntitubone Kalebu na Yosuwa bari kurwana. Cyane cyigwa umwe wese ubiri. Kuko batwe twataye iyo myaka. Umwe wese abona ko imyaka imujyanye. Arakwiye kuba umushikiranganji, arakwiye kuba umudeje, arakwiye kuba umukuru w'igihugu, arakwiye kuba umushingamateka. Ahandi ho karabaye ndapfuye. Duca tubaho nk'ivyihe. N'igihugu rero duca tucibagira. Nico gituma uburozi ahantu avango ariko avagura amahera leta. Acavuga ati niyo kaziyo nta yindi zosubira kuboneka. Abaye minisitiri niyo kaziyo nta yindi zosubira kuboneka. Ugaca uvyonona iyo wavyononye rero imana yacu igashaka muri kazovuga iti kuva ubu nta n'umwe azohabonyora. Aha deni rikarani turashobora gutahamo. Sinzi kwica muri akimbuye. Narasezerera abengene batahonyoye ugira ngo abantu baje batera n'igitero barabahonya. Ugira ngo nakaranda kanje karabahonya. Bakubwira ngo bagumye bazunguruka gusa. Aho kubandanya bagumye bazunguruka aho bari. Nanje ndaraba none ikizotuma natwe tutoshika mu 2040 cobigi. Sasanga no kwifuruga twebwe nyine. Wowe uri umudeje ukavuruga umushikiranganji kugira ntakore umenye ko mutafashije. Demiri karani no bamutesheje gukora ibintu utumenya yuko ari demiri karani guteranya ibintu no utesheje gukora umwana umenye ko hakiri abademiri kahanteye uko uzabyonona niko abademiri karagisenye niko abademiri swasana basanga dushitse muri demiri semutani tutarava no muri demiri 26 icyo sinzi ko mugitegeye. Turi mu rugendo rumeze nk'urw'abana b'Isirayeli. Narigeze kubaharurira Uburundi burose independence kandi baragumye banganya ndibukana nabikugiye nyari hafi yo kumuberure kandi twigeze gukorera umunsi mukuru w'abakombata. Ndabwira ati kuva saa 62 gushika muri 2002 kuko 2002 niho hasiriwe amasezerano yo guhagarika intambara. 2002 ndaheruka cyane kuko umunsi twaraye tukajyane turi yarusha mugikiyibutsa cyane nuko nabonye umugabo akuze afise abakwe n'abakazana yarize arakora amosozi kw'amasezerano asinwe nk'igihugu urishije. Yarize arakora amosozi kujya ku mwana ngo igihugu kiragurishijwe twasinwe sesero. Burya nicyo gituma itaramye. Yararize amosozi arakoroka nk'umwana. Sesero yakoze sesero ntiyaramye inyuma y'indwi imwe ubwo nyene ingwara yarisubira. Icyo gituma ndahibuka cyane icyo gihe. 1962 guteranya 40 nimuteranye mu amasezerano y'Arusha yasinywe mu 2000 40 après 1962 plus 40 ni 2002 imyaka 40. None byotezwa n'iki kwiyumvira yuko igihe twabaye independence bari abuda kabere Israeli
bavuye mu minwe y'abagihuza mu Misiri bakataga mu kiyaga gitukura bavuye mu minwe y'abakava amahanga rero niba tuvuye mu minwe y'abakava amahanga tukavurugana imyaka 40 yose twitana haje ubutegetsi bwica abantu busubira atacamira 2002 hakaba ari hasinywa amasezerano sesero sinaka 40 duce rero dutangura mu 2002 turashize igisoda igipolisi birabayeho mu 2005 turatanguye ngo turafashe urugendo neza ubwo nyene David harabaye muriko muraraba ivyashitse David murabe neza muza gusanga ari igihe bakorana badatani na Abiramu bagwanya Musa igihe bamugwanya mu ruka kw'Imana yaciye yasaba ikisi kwabira bose ibamize bene Israeli bose baca bidogera Musa ko yamaze abantu baramwidogera Musa ngo yamaze abantu ngo niwe yabishe Musa akagenda gusaba ikigongo Imana kuko Imana niyo yasabitse isi muri ko muraraba tubandanye urugendo Musa barajana n'Imana iravuga iti wewe sigara ngaho bizoshika muri cya gihugu hanyuma Imana iratora Yosuwa arafata urugendo arajya mu Yorodani rijya mu gicagirizi sinzi ko mu kigibuka mbona umenga benshi banyagira nicyo bituma dukwiye kuzatunuritsanya twasubiye kunakora isezerano mu 2017 turarinagura hanyuma turatambutse muravye ibintu biriko biraba uno munsi mukaraba ivyashikiye Hakani yari ngabo mugabo arabona amatungo aramunanira kwihanganira arayiba agenda kunyegeza iwe Imana icifata ingingo iti kuva ubu ntimuzosubira gutsindira urugamba na rumwe kubera mwikwegeye akabi muri mwebwe nyene nimwamushaka gukira nimuronderane muri mwebwe nyene ababikoze kugira bazabavemo kumbe n'umugenerale muzima umugaba w'ingabo yagiye aregeranya amatungo aranyegeza Imana yavuze muzosubira gutsinda bose batogicara kugira icyacu bavemo bahiganyemo muri bo ahete kuva ku muryango kumanuka itongo bakifatana uwo mugabo bamwicishije amabuye Imana ikishobora mu kuvura rero gushaka kurya ariko biravuye uno munsi mwamubiraba abantu benshi bamaze kwibagira igihugu bose bariko bahahamira kwiba gusa ikigega cya leta ntagira amahera yinjira mu kigega cya leta tuyibe yose neza ikigega cya leta tuyibe kugira ngo igihugu gisigaye gikwiye duce twicara turabananirwe rero bikaranga cyagarara none Hakani wewe abagateganya amatungo barabagarituzwe acenakara tuze turamenya yuko twe turi mu isezerano iryo sezerano twebwe turashaka kuryonona abageze mu bigero twahonyore twavuga twitambukako twonona itunga ry'igihugu uretse umuntu aza konona ndabakariro gatoyi murazi abashinga amateka barabibonye mu mahera yinjira mu gihugu amahera y'ubutare bavuze ngo ni zero mahera nari yinjira mu butare muga mu Burundi dufise amakoperative arenga amajana 2 ariko mu butare amakoperative arenga amajana 2 mu ntara zose z'u Burundi ari abari mu butare
mugabo ngo azokwinjira mu gihe cya leta zero nuko yose barayiba. Abanyene bahejeje kwiba bagaca bazi urumva batagize kuvaho nyine baciye bagura amajipe veriti angahe baraguta imiduga myiza myiza y'igitoro bagaca baza bati neva y'igitoro ubunyene bonyene barazi ko bayibye bagaca baza ku mukuru w'igihugu ubunyene zara amadevize yo kugura igitoro bazi neza yuko ubutare bwose bashoye babuguza amajipe meza bagaca baza ubunyene zara igitoro kandi bakaguhanga ukareba utaryamye ukamara indwi utaryamye baguhanze. Genda amazuru akamura ngahama barabara myiza ubu hari umutuka n'umwe utagira imoto muri ubu Burundi nta mutuka n'umwe utagira imoto byose biri gitoro murajya amahera kandi muravye inzu ziriko zirubaka mu gihugu cy'u Burundi zubakishwa amabati zubakishwa isima zubakishwa amaferabeto ibirori ibiyo amakaro amatarete ibyo byose biva hanze. Ayo madevize abizana ko yinyegeje tuvanga ntitugiragana ni murabe inzu ziduga nta bategeko dukorera ngaho yose n'inkorora muze mwicaye hajya ku ntebe kwa Haruwa murabe igisagara cya Bujumbura murabe inzu ziduze kuva hagati y'ibihumbi 2010 murabe ingene zingana zose n'inkorora ibyubatse murabe imiduga mubona mugabo mu gihe cya leta zero nta devize na rimwe ryinjira mugabo twese tuba ko turi mu isezerano aho kera tuja mu isezerano zamuriga muze murabona ikintu kizodutesha ko 2040 tudashika twaba tuzi ko turi abari mu isezerano. Turi mu isezerano n'ababwiye isezerano rya twebwe twemeje isezerano ry'Imana mu 2001 tugeze mu 2025 imyaka 2024 irarangiye twinjiye mu mwaka wa 2025 kuko mu kwa mbere wa 2026 tuzoba tururutse none twiyumvire iyo mwaka abo twari kumwe igitega kwa gatatu n'ibindi biheze n'abakije iyo muramukanye ngo tugire celebrate ngo ni intsinzi ni bose bazi ko intsinzi nabaye umushinga amateka nabaye umushikiriza amateka nabaye umushikiranganji nabaye umusikanteri ni intsinzi ni ukuvuga yuko mu muco wacu turi muri haute twandora protege du net vaho ndahazi nije ndamukiwe ni intsinzi ko ndahashitse kandi tuzi akarangamutima k'umugabo CNDD-FDD icyo CNDD-FDD gishaka n'igiki abarundi bose batunganirwe mu byabo no mu babo none kiyo niyo ntsinzi kubera iki umuntu yumva ko intsinzi ari umushinga amateka ni ukuvuga yuko twamaze kuba mu isezerano kuko isezerano ryacu ni igihe Uburundi buzoba bwaraye koko igihugu cy'amata n'ubundi n'ubu Burundi atunze agatunganirwa niryo sezerano dufise n'igihugu kizoba gitemba amata n'ubundi niryo sezerano kubera icyo tutabishaka kubishikana urumva umuntu wese ahagaze ari isezerano ry'iwe individuel ikigirikiri rya sezerano rya CNDD-FDD irikiri rya sezerano twanaguwe agira rero ndabasaba kugira agatima mpembero kugira ngo umwe wese amenye ati isezerano ubu hari n'abamaze gushika mu 2020 baramaze gushika mbere hari n'abamaze gushika mu 2060 aho bavuze ati reka isubire inyuma nzeka tuza bajya batarashika mu 2040 aho bashaka kubatsindagirira yo ntibacabakore kuko ingana batsindagirira yo n'ibiki ni ukuvuga yuko nayo mahera afise abari kuyashyira muri banki kugira ngo abantu basabe ingurane bashobore gukora imigambi nabo bateze imbere acafata yose akaja kuyatsindagira munsi y'uburiri iwe
ubwo yaramaze gushika mu 2060 mugabo yofashe ayo mahera akayashyira mu ibanki cyane gatangaye cyane ngiye mbona umuntu ashobora kuvuga ngo nkuye mu ibanki umuri yarindi byarantangaje cyane umuri yarindi ukawukura kuri konti ukawutwara kunyegeza amahera ukuye muri banki ibyo sinzi mesere nibyo twiboneye ni ukuvuga yuko ntashaka ko abandi bene gihugu bazoshika muri demere karani n'imiburiburi kuko iyo yakumizayo bohama bajya gusaba ingurane mu ibanki hanyuma bagakora imigambi y'iterambere bakayagarukana n'amahera n'akamari buyiwe mugakubera yamaze wowe isezerano n'iyiwe personel ntashaka ko abandi batera imbere mugaragara babwire yuko isezerano ry'abarundi bose nawe ntuzoshika bizoga umugowe uguma widoga kandi wari washitse uzogumurira kutagira igitoro ntitugira igitoro inzoka z'abarundi zirasekuza ugume widodomba kandi wari washitse nuvuga ntiwashika tuba tuzume kumwe isezerano icarico kuko n'iryo isezerano CNDD-FDD yiyemeje hama abarundi bose baca baragera muri iyo nzira turimo arabasiguriye ndabwira nti CNDD-FDD musanzwe n'igira umuntu azoza aravuga amajambo menshi CNDD-FDD ni y'abarundi bose ni y'abarundi bose kuko ikabigaba n'imigambi yose ni y'abarundi ariko umuntu yankweze umunsi navuga ati abarundi turagoye nguza wumva ngo umusoda ngo canke umucamanza ngo jewe ngo kirazira kuba umunywanyi w'umugambwe ngo parakoseka ngo urumva acatabaza ngo none ngo imigabo n'imigambi muri kumushyira mu ngiro muri cya gisoda cyari haba mu bucamanza imigabo n'imigambi muri kumushyira mu ngiro muyikura he siyasa rero umukuru w'igihugu cyangwa umukuru w'igihugu si magistrate supreme si commandant supreme ibyo akora byose si politike y'umuganga urumva tureka kubishyira mu ngiro rero ko ari politike y'umuganga tureka kubishyira mu ngiro ubwo bwose ni ubucucu burya muhejeje amatora ubutsinze nasiga kuri ko ari uwa CNDD-FDD n'uwo abarundi bose ko ariko nyine imigambi ijyana abarundi ku iterambere niho hantu tujujutira ntitumenye ko turi mu isezerano ry'Imana ntitumenye ko Imana ariyo komanda supreme ibyo turimo turagendamo byose bizatugendamo Imana niyo idukomanda nicyo gituma iyo binaniranye byose uzibona Imana hari umurango umuryango yuguruye utarinze ko bishoboka burya igihe badufata ibihano mu Burundi bari bazi ko Burundi nicade gusa mugabo ntibazi ko Imana icayugurura akandi kajyango baba uko badapfa n'ubu hari umuntu ariko akavuga ngo hari amezi 6 Burundi ngo buzoba bwapfuye aramubaza acavuga amubaza ati kubera iki ngo atafashanya iva hanze ngo nta gihugu cya Afurika gishobora kubaho ngo none ko Burundi atafashanya rero kironka ngo birakwiye kugira ngo utembagare ngo vyangombwa birakwiye ibirungo byakwiye yaba igiti bogeze uko bagiye nticokuze kuko ababaji ni benshi uravye abacuruza amakara ukaraba ababaji nta giti cokuze igiti kirakurira mu babaji n'isumero umucanwa uri bwawe ntushobora rero guciriza ikuzimu ihanga na cyane cyane ihanga ry'Imana ntushobora kuyiciriza ikuzimu ahubwo Uwiteka imaramara cyane Uwiteka imaramara cyane kuko Imana ntuzi inzira izocamo jewe kubera ndemera Imana cyane biteye ubwoba jewe namambwira abantu abibuka igihe twagira igiti gikomeye cyane mu Bujumbura hari muri 2016 hagira habe inama mpuzamakungu mu Busuwisi Geneve bagira bafatira ingingo Burundi
duca tugira imyerekano abarundi bose intara zose twaruhukiye kuri Serikiripike muravyibuka. Ndibuka ijambo navuze ntimureke ntisiga yeje bazohura bose nimugaba bazovana bavuga indimi nyinshi hanyuma bazovuga rumwe ku kibazo c'Uburundi. Bavuyeyo birabananiye kuvuga ego birabananiye kuvuga na oya batahuko nyene turavuga ntabonye y'Imana jeje turavuga tabani Mungu yuko ntushobora kurenganywa uri hanga yemera Imana yemera ibikunda arafata Bibiliya akavuga ngira n'igiti mu Burundi bidateye imbere kubera iki basokuru bo bari bateye imbere kubera iki bakora amasuka bakora imyambi bakora imiheto bagakora impuzu ibikoresho byose dukeneye imihoro ingangura inkindu imbugita byose tukabikora tukabyicurira mu butaka mugo ubu ntibikunde. Inyishu nayitoye kubera iki Adamu na Eva bari ahantu heza mugabo uruhiro ntibanezererwe ibyo vyamwa umwanya muremure Shetani iba yinjiye kandi Shetani n'isi yose yinjiye icambere ikora no guteranya abantu natwebwe Shetani musi yinjira kwabaye guteranya abarundi kugira ntibasubire kugira umugambi n'umwe muri bibiri c'ikibabere yigize agapina bahambaye cyane Imana ikibabwira iti abantu rero kugira tubahumuze ivyoroshe reka tubaberera indimi cyababiretse usavye itafari bagacaguha umusenyi basaba umusenyi bakaguha amazi inzu ntibasubiye kubaka. Shetani yinjiye imisi yose iteranya abantu n'abandi Adamu na Eva baca basubiranamo twebwe natwe narasomye kandi rero igitwereke cyose agafite gasoma nasoma mukakatamana bibaye bishasha Imana ishaka kwereka ijambo ryayo usubona n'ibishasha kandi bari barabisoma. Nasanze ahantu bene Israeli barabanye n'Abafilistiya barabomora barababesha Abafilistiya hano umunsi baribyukiranya kuko Imana yavuze iti je n'umuhevyo nzobere kugenda bigenda bahevye Imana imisi yose baca banesha. Hanyuma Abafilistiya igihano bahaye bene Israeli bavuze bati kuva ubu ntibizosubira gucura ikintu na kimwe ntibizocura inkota ntibizocura amacumu ubu kuva ubu rero tugiye kubaburagiza kuko mubicunze guca mutunesha byanditse kuri Bibiliya. Sasa wacu abarundi barwanye n'abadagi imyaka ibiri abarundi bakoresha imyambi imiheto amacumu abadagi badutsinze icambere batumikije gusubira gucura kuko tuba baducura byarigwanisho tugaca tubatera tukababesha bacavuga bati kuva ubu nta muntu azasubira gucura. None abacuzi bagiye barabamaze barabica bose imiryango yose yari abacuzi kugira ngo ntihagire uzosubira gucura imyambi n'amacumu. Kuva uwo munsi babiribagiwe n'uno munsi uzosanga nabyo gutera anjoro turakazi ubutare bw'icuma nawe babura mu maso ntibamubone. Shetani yamaze kwinjira hanyuma baca baradutera dusubiranamo turicana. Imana nabo tuba muzi yuko icyaha cya mbere Imana itagira ikivugo n'amaraso icyaha cy'amaraso mwava mucamubaza muti none kubera iki Dawudi yabaye iminsi ziva ku Mana kandi yararashe rwose. Imana yonyene ukuhora n'uko Imana nicyo gituma iyo Mana menshi banavuga iti nzobazana kwihangana nzobahonya mwese igacironde abakomeye bakaza bakabahonya kandi Imana iravuga uti uko mwana w'umwe reka kwambika ipete rya generali kubera iki abantu bigizaga k'amaruganda babanesheje. Muribuka muri Bibiliya ubusambanyi bwabaye muri bene Israeli gushikaho baja gusambanira imbere y'ihema ry'Imana cyangwa baja gusambanira imbere y'isengero. Imana irasabikiranya bamare hava mwumwe umugabo n'umugore bariko barasambana cyane arabaterekeranya bose arabazibura bose arabaterekeranya barapfa bapfuye. Imana ikivuga ngo ishavu narifise ubu riraheze
mugabo yaraje no kuvuga ati umwe wese yice mwene wabo, umwe wese yice mwene wabo, barayicana ngo rero mwicane ngo umwe wese yishe mwene wabo mwishapurira heza. Niki babwira yuko abarundi ubwicanyi bwabaye kwicana hatari ishavu ry'Imana ryavuze ikintu mwicana, hanyuma Imana ikavuga iti ndazi neza barako. Imana yatugize isupu ikiradukiza, duca tuvunduruka mu rusyo twese turifu, y'amagufa n'amaraso n'inyama byose byavanganye, duca tuvundurukayo mu ngasiro twitwa abarundi. Uno munsi twitwa abarundi, none muramaze kubibona ko ariho Imana yacitama guheza Burundi. So twese twumvikanye tubwirizwa shingiro tukavuga tuti Imana tuvuga twese abarundi, Imana niyo dushize imbere yacu. Imyenda kari macabiri aha muri ko muraraba iyo mirima cyane bwa mbere kuva maho nabonye ibigori bisakatira bisako, amababi y'ibigori ugasanga bisako birasa cyane cyane hingozi hoho hari ikigori. Imana yo mwabaye n'ikijeza, Imana ntihanganira amaraso, ndababwire ndabasubiriremo. Ubwicanyi bwabaye mu Burundi bwaratumye Uburundi buba ibivume, turaja mu kamaramare kubera iki turabicanye. Hajya hose twari twaheze Imana. Mwibuke Kayini yishe Abeli, Imana ikabaza kwa Abeli ari ngo cece mubwire ngo najya kubwira amaraso ya mwene nyoko iyo ari paraborogera mu kuzimu na yumvise. Imana irakakarenganye, numvise amaborogo y'ihanga ryanje aho ryashikiriye mw'ijuru, none namanutse nje kubakiza. Uzumenye kuri kuracura bufuni na buhora bene igihugu, Imana irabibona kandi bwihanganira. Ingene tutisezerana ngene urugendo turimo rugabanuka nuko nyene mubimenye muri ko murabikora umenga n'ubufini umenga nta ngorane mugabo nibuke ko Imana kandi hari ikibazo cya mbere dutegereza kumenya yuko tuko chini ya miguu yake. Abibuka mu gitondo ngo babwire Imana akishikamo umwanga Imana mu gatondo ikizuzi cya mbere rero ko uvuga shikamo baba nari gakivuga iti marahaba shikamo niko chini ya miguu yako ati nibimukoye. Twebwe kenshi turibagira ko Imana ari hejuru yacu tukabikora tubaza ko ntitubona mugabo guhana kw'Imana kurafise umunsi wako, irafise umunsi mugabo nigera nabwiye kwakira rerada nabakeye Imana iracafise ikigongwe kuko muribuka na Sodoma na Gomora yarabarindiriye gushika ivuga iti nta kintu nokora nk'umukunzi wanje Burahimu. Ati Burahimu cyangiraje kubamara abananiranye kabisa. Burahimu ati none urafata ujyaniranye intungane n'ameza gusa ngo nasaga ari intungane atawasi nojyaniranye kamere. None no mu Burundi najya nabwire Imana hajya niyo bitaraje gukubita ikofe nuko hakiri intungane. Intungane haleluya. Ahani soko ikagira ibirungo haracari haberanda iribaza ko n'abandi bazokireka. Muribuka hamwe wa mugani umuntu agira cyuzana uko rutama umusukuru we ati none ntiworengera erega kumbure hari naho mwakuza gukama acara pasi yani n'Imana irabona amaborogo y'aberanda bacumba isezerano bari ngaha basenga baca muri reka mbanze tuyirire haraho ejo bokizwa. Muribuka no mu bijyanye n'Imana igihe Imana yabwira Burahimu yuko izohaha abuzukuruza abuzukuru biwe, naho nyene yavuze ko kuko icyaha cyawe muri kitararengera urugero Imana yararengera imyaka irenga amajana ibarindiriye ko kirageze batware icyo gihugu iminsi aho Aburahamu Imana ivuga iti oya singuno munsi kuko icyaha
nikirashika se biragera mugabo baza murindire kuko icyaha cyabo ntikirabaneza rugero. Imana irafise patience. Uno munsi rero mwebwe Abarundi mwamaze kwishikana imbere y'Imana, abasere mukomeze igisabisho hanyuma mukwege n'abandi bumve ko bari mu isezerano. Izi ngeso mbi tuzihebe kabisa, tuzihebe. Imana arivyo yawe konona itunga rusange iravyaga kabisa. Hakane bamwicishije amabuye kubera yonone. Siwe ngene muzoza murabona abantu bose bagiye baranyonora. Umwesikoro wenyene mbega yitwa Miki, umwe yaresha ngo yagurishije itongo yagurishije ntiyazana kandi abandi bazana bagasangirira hamwe. Atisha atubagurishije ngo nakazi kawe ubugenesha aho bari ikintu kigira kintu ubwo nyene baramwishe kubera yesikorokere gusa yasekuzana. None umufurondere yakakuzana ikori nawe gute ubigurishije itongo ryiwe gusa ntiyazanye ngo basangire. Imana ikivuga iti wo niwo gupfa. None uwaje gutanga ikori nawe ari bitegereza wewe koma umugore we waza ariko ngo bagurishije bare yonyene kwego n'ukuri ngo nayo nyene n'inye ngurazi ko agafunika pe mwambo umugabo wawe n'ubugakiri ngaho hakurindira nawe nyene acarapfa kubera batanzanye ngo basangire gusa. Nimubwire uwibye nawe sinabina baravuga abantu babesha mu ngoro y'Imana. None umuntu abesha mu ngoro y'Imana n'uwesha inyuma y'ingoro y'Imana ni ndakwiye kuhakugambe. Hari abantu bafite n'Imana batayizi. Imana rero ngayo iri pasya kandi irabona ko hari Abarundi n'umutima benshi cyane. Jewe ntarangira ibiharuro ngasuzuma Abarundi bari baratwononera urugendo ntibashikijana, bariko baratwononera urugendo. None abantu miliyoni 12 bonanirwa guhanura miliyoni nibonanira nabo nyene igihe twababeraga twese turi miliyoni 12 tukaza turavuma umuntu avyonone nawe nyene azokira. Nico gituma Imana ikiri pasi iraturindiriye. Ikintu rero nifuza nuko mwese mwabana b'Imana, abantu cyane cyane mwebwe murenze imyaka 50 nagamba basaba murenze muramabwihebe. Imana niho ni mu kontorore bigene nari mumeze mu gihe cya 97 igihe cya 98 mwumva ingene nari mumeze mu 2000. None muzi harageze ko muba ibyihebe mwihure mwabara amakositimu. Cyane ari yaje hari amafoto rero nabonye rero aho nari umusirimu akomeye kandi n'umukuru w'inamashinga amateka twari kumwe kandi iyo foto uzobona ifoto turi kumwe n'abamanda ifoto yose iranyereka mandani baduciye urubanza akabyananiranye ntiyaruciye aravuga ati Abarundi rero mwenda bazi ubu rero nyirazi ikoti nari nambaye ikoti ntiryambwiraga neza hajya impunzi cyangwa kumubirira mwene uzowe utagira kabiri nzaka wambare utari kuntu reba mwene murabibona murazana mukwa mu mugiye mu misa kera abatwara twita abanyarucarisha ubu bambaye ibutano bambaye ubutege bwiza bambaye turaka mutagura mwene babaye kubera iki impunzi iri ku mubiri nazi ibyo koti nyene ryari rimeze ati uri naba ubu ndaryambaye yombe nuko bisho iyo foto namandaya none mbwirije rero no munsi tutaka bibyihe tukihebura n'imyaka tujaje tutariye kandi duhaze twari kandi tubabaje usanga ngo nari kuri helekere kubona helekere ku 18 gasanga abantu bayiteraniye ko baborewe icyo pari nari ku 18 agaca kugira ngo bukore tuzoka babo bari ku bukene gahe
muganira neza nibereye ahantu hari yacocoro ntabwo baba bitabanya cyane nza numva bataje kumbwira niwe ni sawa ngo mutaha ngo umukene n'ikinebwe gusa ngo ntagira uzokuribira ngo umukene wazo ari kinebwe hanyuma ndabaza nti umuntu warose mbego n'umufuko nawo bakahimanga bakavuga bapfunze umuntu ntibwira ko umufuko gusa cyo udafise bakavuga bapfunze umuntu ntibirere biriho ngo rikatama ngo biye twabibutse ni none babaha kubona ko ndashisa barahera uri kuri ibintu byo iki kandi ubinywa ku mahe ngo singira ndamba umuntu urapfunze mugaga cyakira ngo jewe ngo mikiyeri gusa ntumbwirire ngo je mikiyeri gusa kubera iki turi nasanze ihanga ryabaye mu magume bikagoba kugira ngo rikire babanza kubiryarya kuko n'abene Israeli ko byabaye barabayigahajya barabayororetse bakabimumva bari nimumva abantu batari bazi gusonera n'ingoro y'Imana muri buka Yesu ariko arabakomeza yarabahaye igiti ariko arabahanze ahejeje kubaha igiti abafarisayo bazi ko aribo abanyabwenge n'abanyabwenge b'ibyanditswe bacaca kumubaza none hari ikimenyetso tweretse n'iki ngo gahugize iki ngo handitswe ngo kwitwararika ingoro y'Imana birambagata bidorobamo kwitwararika ingoro y'Imana abantu barageze ku buryo n'ingoro y'Imana batayisomera intagora none natwe turaririmba haleluya amen haleluya amen naho mutiryaga kandi umutima twarabotse mukuru w'igihugu turadukunda rwose ndenganye tuko nabyo nkunda katamana hageze kumbwira ngo tutakunda rwose jagena yezo yacabwira ngo ndabizi ko mutazaze aho barigejeje yozo bamasanga aho yagiye yarabahaye kandi none bahashitse kugira baronke akajambo ko bashika n'ubumvi n'izaho abagabo bagacana kitana n'abashitse kayenze none bahashitse ngo hashitse gana atoya tudazi ko mutaje kubera ko umuntu muje barabahaye kandi cyo kukarika aha ibyaje baryaje abarundi twaje kwiye kuva mu byaha tukabivuga kuri icyo wafika cyane akakivuga atamugaje mugabe mumenye mu byaje byaje urundi ryo gutangiza kandi bizosubira Imana namaze kucifatira mu ntoki baracifata ni igihugu cy'Imana kandi ibimenyetso ni byinshi biranaboneka kabisa uravye ibyifuzo by'abantu bamwe bamwe uburundi buba bwaratembagaye mugabo ubwo uhagaze none rero turanahiye ko dufise kazoza urwaruka rwacu kabisa n'urwaruka ruhabona ubona ko rubona kazoza twari dukwiye kwishima kuko turafise inkoni twishimikiza abantu barenze imyaka 50 ni mwishime mwumve ko muri fier mureke kuba abantu b'ivyirande abantu bihebuye mubone ko mufise inkoni mwishimikiza inyuma yanyu cyenda rara abana biwanje habona yuko tebisa abana mwishimikiza cyenzo baho ntaco nzoba kuko urwaruka ruko rurahabona cyane kubona umugwaruka atamigambi kirimo atamadina kirimo ugasanga bose bari kumwe bose bari kukivi abamama basanga bose abo mu madini abo mu migambi bari kumwe bose ari akazingi bagira aho sanza abamama nka 15 sakamwa abagabo babiri cyane bibika abamama abagabo nabo tutarabona akazingi ariko ntwara muragira umuzingi kabisa ko ntwara y'ubwabo muragira umuzingi kabisa iyo ruhiye abamama mu gatondo kakara imbere ko bajya kukivi sana bari ku kazingi unaje nshangutiza kabira nanje mbere naje umwana sinze mpombe kuko hajya nibakira nanje bazongiza abantu barenze imyaka 50 n'abasavuze
iki gikorane gihere, igikorane kizogihere twasabye umutima mweranda kandi tugume dusaba umutima mweranda. Reka ujya mutima n'ujya nyene ujya Musa yasabye ubu turagenda Imana yaruzanye hariho ururimi ruva ngo manuka mutima mweranda manuka manuka mutima mweranda manuka umanuke akoza murakaririmbaho muri manuka aje muri twebwe twese tugire ujya mutima tugire twese twumve yuko natwe dushobora gukora nka Musa. Shaka nka Musa. Musa ari ibyigwa bibiri yize bikomeye, ikigwa cyo kurwanya akarengane bene ikigwa cyo kumenya kuragira. Kurwanya akarengane ni gute gusoma kandi mwasomye nkatabuza kubona ko umuntu wese amubwiriza mugabo uko asomaho wasomye handitse ngo turebe umuntu tumwishushanyeko hanyuma duce tumuha kugaba ibiri ku isi byose. Ibigomba Imana ikiramuhisi muyigabe biramuhezagira ngo agabise. Ni ukuvuga umuntu wese n'umubwiriza kuko Imana aguha kugaba ibiri ku isi byose. Niba wowe uhagaze ibigukikije byose ni ubigaba mbere ko nabo none ko umugabo nasaje yicaye kuri yarara uwo muntu arazi ko agaba mu Nyakabiga hari n'agatelefone nene ameze neza yicaye kuri yarara yanjabwira mere brave genda mangagara kwa mu Nyakabiga hana nibijya bigabo biri hajya irija yarara bati gende janye bene baci bari yoro bunyene mwese muri ntushobora kwidogotsa abandi utazi kubaza kugaba ibiri oturudotwa. Umaze kumva yuko urubonarode ndamwita indongozi kuko navyo nyene indongozi nazo nyene narazize ganzora mu mwanya wo kubibigisha. Indongozi ari indongozi mboneza n'indongozi umumanaja n'indongozi mugasi mboneza. Manager afise psychology y'umuyani management mugindongozi irabona ibiri nyuma y'ikibambazi hajya indongozi rero bizoba muri sezose. Indongozi nkuru yamaze gutegura sezose. Indongozi mboneza mugabo nsagarondera uwo muntu naragaba ibyo ku isi biri mukikije nshasanga n'umubwiriza niryo tana ko sinzi uburyo ryo kugabira zamwe je nakoye uri umubwiriza wowe n'ibintu byose ahuri none nyama yawe ukeneye ko kubijya barazoza kwiragira ni uri umubwiriza yayo niwe ubona ko itona niwe ijana n'ubwatsi butotahaye niwe ubona ko impande y'inzu hari ishyamba hatakumenya ntatawe umuntu niwe utegereza kubibona niwe ubona ko ujya musore uri imbere y'inzu yawe kwibarabara urimo ibintu byabotse ibyo utabishoboye ntushobora kuba indongozi. Akaba indongozi rero indongozi yitwa manaja azi kugera gusubira imbere yiwe ntazi n'iyo biva. Hagati hari indongozi mboneza loride mu gifaransa cyongereza cyangwa mu gifaransa leadership uburongozi bubona. Ntushobora no gutwara ihanga utari indongozi mboneza. Ntushobora kubabura amatara utari indongozi mboneza. Mugabo urashobora kuba uri manaja ukaba deje manaja kuko hari abandi babona finalite ya entreprise yija uyibona ni muri deje. Mugabo hari ubona kama gusa television nyene inabuja umuyaya agenda amata muri libero ati sahinzi uza guca wose umwana isahinzi ngiri ivyamwa uza guca umusone ngiri utarana cyawe cyumugaburira. Mugabo dakubwire abihejeje hakiri kare umwana iyafisa akayabaga gacayima hanyuma gacaniga umuyaya ntacakora kumabora abagutamusa ari nabuja kwaza lide ari nabuja indongozi mboneza kwaza wewe azi
ibikurikira umwana ashushe umuyaya aca telefona none umwana ndamubwire gute arashushe uyaba umumanaje arazuka ngo umuyaya yacavuga ati umwana arashushe reka ngiruke ujya rero ukazabona umuyaya ufite amahoro ukamenya umwana nahagira ibibazo byarabara ujya ucumenya ko ari imboneza ashobora kubona kure ujya rero turafise ababwiriza aho uri hose hakaba abamanaja twavuga indongozi hakaba n'indongozi imboneza rero inde ashobora kubona ibintu biri inyuma y'ikibambazi akakimayini agashobora kubona sezo y'umwaka uza akayibona sezo n'ibitego izobamo n'ingene barayiteguye agiye numva abantu bavuga ngo ibitego byabo zatwawe none sinagarabaga ko iserere ntimwasa ntimwari muzi ko atakirimo nagiye mbona hariya munsi y'ubugarama ku mubarazi uryoshe ku mubarazi hatwawe nk'hegitare zitatu ibivu birazira ibitero mugabo nari navuze ntitugire umuserege umwe ku buryo umuntu utazoronka n'uwuca ndazi ko ashobora kugwipfura ikazobifurira byose mugabo babandi b'abamanaja bayakashanije yivugira n'ibisaza twaboneye kandi icyo turabibona hazi gukura nta ruzi ruhari yose n'amazi y'imvura avuye muri iyo mihana iyo bagira umuserege umwe ntacyo byari kuba mugabo mu kutumva no kutumvira biratuma ihanga ricerera urugero dusabe rero umutima mweranda dusabe Imana turugikire mutima aje mu ndongozi abantu bose barengeje imyaka 50 atuje no kugira ngo ubwa mbere ntitwihebure kuko ntikirenesha mutubameranda niwarenesha nitwihebure natwibwirane hanyuma ubwira kabiri atwereke aduhumwizero iyo tuja twese tubone ko iyo tuja ari heza kandi atwereke ko Imana turi kumwe atakamaro ko kwiranda atakamaro ko kwihebura kuko Imana iri kumwe natwe kuko Imana yonyine ivugira iti ntugire ubwoba ndi kumwe nawe turi kumwe ntacyo uzoba ndetse nakureme naguhaye byose ntugire ubwoba turi kumwe nawe reka rero kuba abantu bihebuye Imana turi kumwe n'Imana y'Abarundi nihi none rero akatuvuze karamaze ejo tuzosubira tuone akanya kiyaguye kugira ngo tuze turahamana ivyiyumviro gushikaho twese turaberanga hanyuma Imana itwugururire rero yabiteguriye ibyagure tugende neza twese twafitiye igihababu Imana iraheza neza